Mumfashe mukomere amashyi n'abakozi b'Imana bo ngaho. Icyambere nshima Imana, ndashima Imana yo mu ijuru kuba yarangira ubuntu nkasubira ku ishuri. Ntivyari vyoroshe kubera mu muryango ni jeje nyene n'undi ko ndiga. Abandi bose barabakujemo nanje bari bankujemo, ariko Imana irangirira ubuntu ndasubira ku ishuri. Inyuma y'Imana yo kungirira ubuntu abarozi bagumye banyiruka inyuma bakaguma baneza ibigeragezo ndi mu ishuri ubwenge bukagenda. Ndiko ndiga ukamenga sindi mu ishuri. Muri iki gice cya kabiri nyene dutanguye ishuri, umukozi w'Imana yarambwiye ati mbere yo gutangura ishuri uzoze ndagusengera. Naraje aransengera, ariko inyuma yo kunsengera haraje ibintu ngaha muri servo bikaguma biza binkata mu mutwe. Nkabaze abanyeshuri twicaranye, mbega mumbonera ngaha nakomeretse? N'abakambwira oya. Ndavuga ibi ni vya bindi vyongeye kugaruka, cyandagaruka ku mukozi w'Imana aransengera. Ivyo ndabishima Imana ntivyongeye kugaruka. Ikindi naco nshima Imana, nimumfashe mukoma amashime. Jewe abavyeyi biwanje bamvyara bari bamaze iminsi mu mburano. Ndagenda muri vacances sanganye n'ibintu byarabaye urudubi. Ndavuga ati Imana ibi bintu ntibishoboka kweri. Sanga ahubwo bari muri sentare nkuru y'intango ngo bagire divorce. Papa akaburanya mama avuga ngo ashaka gatanya. Mama nawe akavuga ati jewe ashaka kurera abana biwanje. Papa arabura ingene bavana na mama wanje, ariko papa abantu bamwosha bari benshi. Kurusambura biroroshe ariko kugubaka biragoye. Baza papa ibi nibiki biriko biraba? Wonye yabuze ibintu mbesha kubera akoreshwa n'umudayimoni. Mama ndamwegera ndamubaza mbwa mama mbwira nk'umwana wiwawe ibi bintu papa ariko arakwagiriza nivyo? Mama yararize ararira. Je kubera nakiriye agakiza. Mama naciye ndamusenga ndavuga ati mama ni wihangane, ni nyuma ya zero Imana irakora. Papa ndaguma ndamwigambwa ati papa iyi divorce ndayanse. Papa akavuga ati hageze yuko muri sentare nkuru ntidushobora kubihagarika. Je namubwiye ati Imana yo mu ijuru ishoboye byose, abana b'abantu n'abana b'abantu. Iyi divorce ndayanse mu muryango w'iwanje. Haragera igihe baraja kwitaba, papa aragenda aratabuza convocation. Je nari nyiri ruguru ndamubwira mama reka kugenda kwitaba, jewe ndavyanse. Papa aravuga ati uri kuramwosha, ndindira bazoza bamuterura bamujane mu gasho. Ndavuga ati nuko bazomutwara nanje tuzogenda tujanye cyamagarika ku ishuri. Ndavyanye hama bamfunge niga tubirabe. Papa aravuga ati uri kurambera ikigeragezo, ibyo shaka byose ugumumbera ikigeragezo. Ndamubwira papa mama ndiko ndakubera ikigeragezo ndi umwana wiwawe. Sawa reka ndakubera ikigeragezo, ariko Imana yo mu ijuru yo ishoboye byose. Aragenda acayegera bajya banze abacimanza abaha amahera kugira ngo mama bamudendereze papa aronke yagatanya yigire mu vyiwe. Mama aragenda aritaba, yitavye ahubwo papa mamba nyene y'Imana yo mu ijuru yacikoresha abantu baca bamubwira ngo genda uzogaruka uwundi munsi. Mama arazenda maze mama vyagenze gute ngo baduha yindi sango. Haragera igihe nyene ngira amanuka ngo ati mama we ntuzutinye, ndagiye ku mavi ndabasengere, je nta divorce nshaka mu muryango wanje. Naramanutse ndaza ndegera umukozi w'Imana ndabimuganira byose, ndabimuganira kandi ibyo bigenza neza. Acandungika ku mukozi w'Imana Regina arandemesha. Ndavuga ati Imana ishimwe. Ndataha nashika ndafata y'amazi ndayana ndaja mu cyumba ndavuga ati Imana ndafukamye ndavuze ati iyi divorce ndayanse. Bakagenda umunsi wa nyuma barabaha isango, bace bababwira ati mwebwe ibyanyu byayoberanye nimusubire inyuma. Byari numvishije mama anerefona ambwira ati bya bintu byarahagaze, ahubwo sengera dusubirane na papa wawe. Abumvise gushima ko Imana iraheze. Hari ibintu dutegerezwa kugira hano, dutegerezwa kwanka. Uyu mukobwa ndamukunze cyane, ariko arasengera mu isengesho rya kangahe? Rya gatatu. Kirazira ko hari ibintu dutegerezwa kwemera. Dutegerezwa kwanga ikintu icyo ari cyo cyose mu
mwanya nk'uwasizwe amavuta turabasubiranije ku izina birabaye iyo sengesho rigume ko n'iri jambo tuvuze azogaruka avuga hano ati burya basubiranye jewe aho nacana naho undi mu Isilamu yacana hose je twari tumaze imisi tuhacana wacanike kumbabura ahantu twacana kumbabura ajya amashiga yubatse hama haheze iminsi ndamaze nk'ukwezi n'igice mbona natwaye inda imaze nk'ukwezi n'igice niho haca haza ico gihe ubunyegeri bwinshi rwose baduga muri hamwe je ncana baduga cyane ico gihe ngo bamvuze induru kwera hari mu ijoro ico gihe basazanze bari baje kundaba niho bashambwa ati oya ntuvuze induru reka dusenge ko turabona n'abadayimoni kubera ubunyegeri bwari bwinshi rwose gatuma ko induru ubunyegeri ico gihe baca barasenga basenze ico tabuturira nyene turazana ibintu byinshi tabuturira abo ndabweretse ubonye ahantu ikiziga cy'ubwo bunyegeri nayo batatanga ko bwari bwinshi niho bashambye ati rero burya ubwo bunyegeri kenshi barakunda kuva ugasema atukumbure kuzasenga no hashiye nk'indwi yande yanje yashivayo je ntazi ikintu cyayikuyeyo ntagiye mbona ivayo hama ndavuga ati kwe nta kundi niho umugabo yaca nkura aho mwijabe aravuga ati hano tuhave ndana arabaroze tuze ngaha muhuze mu Cibitoke tuje kuba ngaha mu Cibitoke rero ryari mu ndwi yari iheze no bwa bunyegeri bwaca bugaruka hano nari nganye mu nyashambre ko ifise ivyumba bibiri nomba rashemva aho tujyaba n'umugabo kujya kuntu uburi kwaruhuka candasha simatira hasi inshambara ryamye nikangwe ntaca muri binyegeri byuzuye byazungurutse ya matera yose njyamyeko byinshi gose ne bitangaje none cyamba mpamaganya mpeni goti tubana ati ngura bino bintu arabira abacambwiye ati ko usenga imana ntacuzoba naje ko bwambe byantera ubwoba unashaka tubohonda go ko inda ya kabiri gomba isuye kuvayo ndago niho nacha kwa bukeye nacha mu gitondo nacha mpagara umugabo ndamuga ati burya rero we kwa inzi kara bakunda gutaha ijoro navuga ati nikaragasema kakunda gutaha ijoro ndavuga ati bore kumbe uzotaha kare uko byanyegera byase kugaruka burya niho ubwo nyene mu gitondo nashiye fatwa bere ngaha ntangura kuguma ndibwa haguma haribwa gose ndavuga ati none ibintu nibiki ndaribwa bisha byaduhara mu kuguru kose kuguma gusha kujya nyene umuntu acanye umuriro kuguma gusha gushira ngaha uwo munsi nacenza gutira Bibiliya burya Bibiliya afise igikorwa gikomeye nje gutira Bibiliya nakurajije ko munsi hari kuwa kane cyamvuga ati no munsi hari kuwa kane rero ndagenda basenge nubwo bidakunda ko ntambuka ndemera mfume nta taxi vero injane ku rusengero naho naje ngaha hari kuwa kane nje muri deliverance nyene kuguru kuguma gusha kuva mu gitondo buraca nubundi kuwa kane kuguma gusha nyene naho naca ninginga umukozi w'Imana uriya musenzi niba shansengero uwo munsi nyene kuwa kane ntaje byashiye bihera nubundi byazagugaruka mubanze mu mpere amashi mwungere wacu Imana yahezagiye jewe ikintu ngira nshinga intahe mu bisanzwe nta niyo no kwishoborana n'ikintu kiremereye cyane mwungere wacu yakoze n'Imana mvuze Imana sanga navuze uyu mwungere wacu ni kuvuga jingorane rero nabonye narabaye ahantu je ndagirirwa neza umuntu tubana baca baramuroga bamaze kumuroga bamuca 800 abarozi n'abapfumu abapfumu barahaza bazanye amamosteri baraturira n'imiti myinshi gose je ndaho ndasenga biranka yuko novuga ati reka wenze kujane aho nanje Imana yampezagiririye kubera abo bantu n'umuryango w'uwo muntu araha nyene wari waje baca babona ikindi kintu jewe rero umunsi ntangura kumubarira ati wewe nzokujana aho Imana yampereye ubushobozi nanze abakozi b'Imana bamfashije nawe ufashwe naciye ntangura kumva merewe nawe ariko ndasenga mu ijoro gose
nahora nsenga saa 9 Imana ikamfasha nkabyuka icyo Imana rero yakoze ubushima cyane nuko uyo muntu twaje ngaha yambaye igikwemu ubu twazananya aha nibikomere byose yari afise umubiri wose arahanaze abiri ibikomere umubiri wose ego ibisebe mu mugongo byose kurya nyene wabivuze yewe mu mugongo naturabe hamwe Yesu Munyanazareti ahatonyanga amazi inyama zikoroka namuhaye iminsi kandi kwa muganga byaramarigana ukuguru zari inyama no gutandukanya yatambuka Kristo Yesu iminsi rero akizere iminsi nayo nyene kurya nyene mwabivuze hari hatanguye jembo n'inkopo gusa ndamuremesha ndamuguma hagufi ikintu reshimira Imana cyane cyanezereye nuko n'abantu tubana bavuze ati wubaye umuvyeyi wiwe kuko jewe nanje burya ndi mu buzima bugoye kuva rero mfashe ndavuga ati je ko mungere wacu avuga ati umuntu icyo yakoze nico Imana ihezagira Imana nje kutanga ikigira 10 narisigaye ca ntanga urugendo twafatanye n'uyu abamotari banci 10,000 igihumbi bangabanye ndavuga ati Imana izirahezagira ivyo nyene ubureje mbona ewana n'ubu yanyongeye itike yo kuza turaza mbere twaje Bujumbura hamaragira igihe ubuzima burancanga ndahigiyonja niyo mba nahabura nashima hama ndamubwira ati muvyeyi je ndabona vyancanze ngira nduge ndamubwira ati je mfise abana babiri n'umudamu mukunda cane ico yaciye ambwira yambariye ati ndiko ndaraba uruge rugo kuzoza uravayo uza gusenga Yesu nashima ndavuga ati muvyeyi wanje nukuri naho bari hehe